ubundi kuri Radio Nderagakura. radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwese mwazindukanye na Radio Nderagakura, kaze muri ano makuru avuga muri kino gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10 ndamukiza. Ayo makuru nayo ibiyagize bikuru nibi bikurikira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abakristo kubandanya basengera igihugu kugira Imana igume iduha ikirere ciza n'amahoro mu Burundi. Ivyo akaba yabimenyesheje kuri uyu w'Imana aho yari kwasangira igisabisho n'abakristo bo muri paruwasi ya Tenga. Munama shikiranganje yakoranye mu ndwi heze hari zuhongera haremezwa integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'u Burundi n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Makuru y'indero nawo mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana asaba abo vyega bose kwihutira igikorwa cyo gukora intebe z'abanyeshure kugira amafaranga yagenewe ico gikorwa ntabe impfa gusa kandi abana batarose aho bicara. Izindi nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idoniro. Jean-Claude Habimana niwe muhinga bw'ivyuma, amakuru mugira mu yashikizwe na Anosiate Ndayizigiye. Ndasuye kubaramutsa ndabifuriza ikaze mu idonido ryano makuru. Abakristo bo mu Itenga muri komine ya Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ndetse nabo mu gihugu cyose bahamagarirwa kuguma basengera igihugu kugira Imana igume itanga ikirere ciza n'amahoro mu Burundi. Ako kamo bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana aho we n'umuryango wiwe bari bifadikanije n'abakristo bo muri iyo paruwasi ya Tenga mu nkuka ya misa yo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Umukuru w'igihugu yaremeye kandi ko umuryango wiwe uzofata mu mugongo iyo paruwasi mu bikorwa iriko irakora byo kubaka inyubakwa zitandukanye. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Akanyamuneza ko gusangira namwe uyu munsi mukuru mwiza w'icumurwa ryacu, nagomba mwese ndabifurize Pasika nziza. Birahimbaye guhimbariza hamwe Pasika na mwebwe abenegihugu bo ngaha kuri umutumba wa Tenga, paruwasi nziza ya Tenga, kuko sinovuga ngo mwari munkumbuye cyane ndabakumbuye kuko anaje naheruka mu buhungiro mu bihe byari bigoye. None ndanezerewe gusubira kwashika uyu munsi kandi mwiza, umunsi wese tuzirikana ingene Imana yakunze abisi cyane cyane igakunda Burundi. Iyi Pasika tuyihimbaze tuzirikana neza ingene Imana yakunze Uburundi. Uyu mwaka nyene murazi yuko ukwemera kwacu kwatumye tuja ku mavi twese tukayisaba kugira ngo iduhe imvura kandi Imana ikatwumvira. Ni ikimenyetso kidasanzwe yuko Imana ikunda Abarundi n'Uburundi kuko yarase ko dupfa n'inzara. Iyo tutaronka akavura, ibindi bihugu byarabuze imvura, biri mu bibazo kuko utagira amazi murazi no gufungura. Ndashima ko muriko muriyubakira iyi paruwasi murabona niho twovuga tuti ni isoko ry'iterambere rya Tenga, niho muvoma ubumenyi, niho murabira akarorero abasaseredoti, ababikira, abafurera bose n'abantu baciye ubwenge bashobora kuza barabereka ingene mwokora utuntu n'utundi. Arico gituma natwe dutegereza kuza turabafata mu mugongo avuga tuti twese tujane, turi kumwe twese birashoboka. Mwavuze ngo ntimugira aho urwaruka ruza kwigira kugira ngo ruce ubwenge mu bikorwa byabo, mwavuze n'uburaro, mukamurumva yuko mugeze kure mugenda. Erega mureza amaboko nta numwe abakurikira ko rero mufisi yo muja aha mwahashitse. None rero natwe mu muryango patiri agomba nakubwire ko tuzogerageza kubashigikira cyane cyane muri iyo nyubako izofasha urwaruka kugira ngo baze bariga ingene bo kwiteza imbere, kuko ari igikorwa ciza cyane kitugirira neza twese. None rero mwese muhimbagwe mugume muninahaza Pasika twibuka urukundo Imana yakunze Uburundi, tugume mu biganza byayo tuyisaba izigume iduha akavura keza, iduhezagirira igihugu, tugira amahoro, twumve dufise iteka n'itekane. Murakoze, tugire Kristo.
Inama shikiranganje yakoranye mu ndwi iheze yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano yo gufashanya hagati y'ibisata bijejwe ibirere mwishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahugwamiye akamenyesha ko gufashanya kw'ibihugu vyo muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko bizofasha kumenya uko ikirere kimeze muri ako karere gutyo ngo bifashe kwitegurira ihindagurika y'ikirere. Ubugira kane integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano yo gufashanya hagati y'ibisata bijejwe ibirere mwishyiramwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Iyi nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imibano n'imigambi y'injira ry'u Burundi mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama. Ishigwaho ry'amasezerano ryemejwe n'inama igira 16 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe ryo muri Afrika y'ubuseruko yabaye kwigenekezo rya 20 Ruhuhuma umwaka wa 2015. Mu nama igira 17 yabaye muri Ntwarante umwaka wa 2016 abo bakuru b'ibihugu basavye ibihugu byose bigize iryo shirahamwe kunyarutsa kwemeza ayo masezerano. Uburundi bwashitse umukono kuri ayo masezerano mu mwaka wa 2016. Intumbero y'ayo masezerano no gukomeza gufashanya mu kwegeranya no guhanahana amakuru n'ibiharuro kubijanye n'ibirere. Ugufashanya ku bihugu bigize uwo muryango bizofasha kumenya ingene ikirere kimeze muri iki gice ca Afrika gutyo bifashe kwitegurira ihindagurika ry'ico kirere. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Murazi cyobura amatari. Murazi ko bura amatari ari jewe. Mugacubesha murakunda umukuru w'igihugu wankabura amatari wawe. Nicariho cyane. Niwe mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Mugaca wigira ubundi mutegetsi wewe ku ruhande. Ndabwije ukuri uzosanga kugayabura amatari. Ubwo butegetsi bwiwe tuzobusambura, tubusambure neza cyane nawe nyene tumusambura. Ugayabura amatari, ugaye watumye bura amatari. Ubugaye n'uwatumye bura amatari. Hari habitwaza ngo jende mu mugambo uri ku butegetsi ngo bura amatari. Ngo wabaye nome par décret, buraje nawe nome par décret. Ojego ni umugambo uri ku butegetsi ntuzontanga permanence aho naje wejo rero uzombwira ngo sizo gutanga kuri permanence muri gihe biteze kumutwara imigambwe baje. Ku isaha 12:33 dutandukira amakuru y'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana arasaba abajejwe indero bose uhereye ku bayobozi b'amashure gukora ibishoboka byose kugira ngo intebe zaguzwe uko vyategekanijwe, intebe zigugwe uko vyategekanijwe gutyo abanyeshuri baronke aho bicara. Umushikiranganje Habyarimana yabishikirije mu gihe yari aramutse agirisha inama n'abakozi bakuru bo mu bushikiranganje ajejwe mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Akamenyesha ko mu gihe amafaranga yagenewe ico gikorwa yosubira inyuma atacakoze ari ikosa ridasanzwe baba bakoreye igihugu. Ibijanye na zangendo twagira muri uyu mwaka nyene mugabo mu kwezi kwa mbere aho twari twavuganye ibibwirizwa kurangurwa mu maguru masha. Ivyo navyo twabonye yuko hariho ivyo mwamaze gukorera ko mu ntara ni vyiza cyane mugabo twabonye yuko hariho nibindi mutarakorera ko kandi intumbero twarayitanze. Tubasabe rero muduze umurindi w'ibikorwa kugira ngo bijya byose twavuganye zijya ngingo zose twafatiye mu ntara zija mu ngiro. Aho novuga hariho ikijanye n'amadiplome, hariho ikijanye n'abayobozi batwara ajya amashure shingiro afise umwaka w'indwi kugera mu mwaka w'icenda, hariho ibijanye n'intebe eka mbere n'amasoko yo kugura intebe. Tubasabe mu bifate nkama hamwe ivyo bibazo tubitorera umuti burundu. Ngarutse cyane ku kijanye n'intebe, ntivyumvikana ingene leta yotanga mahera akaja muri komine kugira ngo abana bige bicaye neza, ayo mahera akananirana gukoreshwa agasubira mu kigega ca leta, abana nabo bakaguma bicaye hasi. Iryo ryo bari kosa dukoreye abana kandi iryo bari kosa dukoreye igihugu. Tubasabe rero muje ku kivi kugira ngo intebe kurya zatekanije kugugwa zigugwe abana bicare neza. Umushikiranganje François Habyarimana aramenyesha kandi ko mu myaka ya 2030 ishure shingiro ryose rizoba rifise umwaka umwe w'abana bimenyererezamwo. Umushikiranganje aravuga ko yashimishijwe nuko yasanze abarongoye indero mu ntara biteguriye ico gikorwa.
kurikira umushikiranganje François Habyarimana. Mfatiye kuri uyu mugambi wo guteza imbere igisata c'indero kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2030, mfatiye kuri iki gikorwa kijanye no gushiraho arya mashuri yo kwimenyereza twita prescolaire, nanezerewe mbonye ingene banyakubahwa murongo y'indero mu ntara mwategekanije ingene mu mwaka uza tuzoshobora kugurura ayo mashure. Nkaba rero ndabateye intege kugira ngo koko umugambi wuko prescolaire ishobora kuja mu mashure yose, uwo mugambi uja mu ngiro. Nabonye yuko hariho bamwe koko babona ko hazokugurwa amashure menshi, hari n'abavuze bati usambere n'abagira baheze, ariko hariho n'abandi bavuga bati haracariho ibibazo bona two kugura amashure make. Ariko iciza nuko mwese mwabonye yuko umugambi ubwirizwa kuja mu ngiro ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2030 ishure shingiro yose izoba ifise n'imiburiburi umwaka umwe wo kwimenyereza, no kuvuga ishure yakira abana bafise imyaka 5. Ivyo rero nkuko twabisezeranye zogenda birakogwa buhoro buhoro, mugabo mu mwaka w'ibihumbi 2030 bizobe vyagiye ku mashure yose. Imyiteguro y'ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda wa shure shingiro ngo iri kigenda neza muri komine y'indero ya Bururi mu ntara ya Bururi, vyemezwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara Hatungimana Richard, akavuga ko intonde z'ivyigwa zizorangira nk'inyuma y'indwi zibiri za mbere z'igice ca gatatu kugira bace babandanya n'imyimenyerezo myinshi yo kwitegura. Mu gihe umwaka uheze iyo komine yafashe ikibanza ca gatatu mu ntara, ubu ngo bifuza kuronka ikibanza ca mbere uno mwaka muri ico kibazo. Imyiteguro ya konkuru muri komine Bururi turiko turitegura neza. Nk'ubu turamaze gukora amateste d'entraînement 2, dusigaje izindi zibiri tuzokora imbere ko dukora konkuru. Muri kino gihe abanyeshuri mu 9 bobo ntibazoja muri vacances, bazobandanya biga kugira duheze programme. Mugabo ihangiro twari twihaye ngaha muri komine nuko de programme ziherana n'igice ca kabiri. Rero nka hose nko mu mayinga nka 3 nk'abiri amaprograma azoba yaheze tuce tutangura amarevision. Umwaka uheze mu ntara ya Bururi twari twabaye wa gatatu, mugato yuko turakora kugira ngo tugarukane ikibanza ca mbere. Tumaze iminsi tugendera abo banyeshuri nyene mu 9 tuganira kugira ngo turabe iyo hangiro ko turishikira, hanyuma turavugana inyifato bogira ko boreka gusamara, hanyuma bakashiruka umwete mu kwiga. Hanyuma bigisha nabo twabasavye yuko nabo nyene bo kwitanga muri iki gihe ca revision, bagasubiramwo ivyigwa abanyeshuri na cane cane aho abanyeshuri baberetse ko batatahuye. Abavyeyi nabo twabasavye yuko bokurikirana abana gihe baba bari muhira wabo, ntibaze barasamara gose, naho bigoye babakurikirane barabe ko bariko bariga, kuko umwanya wo gusamara bazowuronka baje ku nkuru. Muga muri kino gihe tukirindiriye ko bakora ku nkuru, babakurikirane barabe ko bafasha mu vyigwa bari muhira. Kwisa 12:40 niho turangirije amakuru twabateguriye, ariko ndabibutse bikuru vyari biyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abakristo kubandanya basengera igihugu kugira Imana igume iduha ikirere ciza n'amahoro mu Burundi. Ivyo akaba yabimenyesheje kuri uyu w'Imana aho yariko asangira igisabisho n'abakristo bo muri paruwase ya Ntega yatenga murantunga. Mu nama shikiranganje yakoranye mu ndwi heze harizwongera haremezwa integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika yo buseruko kubijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Mwavyumvise murano makuru. Mu makuru y'indero naho umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi arasaba bo vyega bose kwihutira igikorwa cyo gukora intebe z'abanyeshure kugira amafaranga yagenewe ico gikorwa ntafe imfa gusa kandi abana batarose aho bicara. Nukuri citemwe abakunzi baradio Nderagakura, hano dusozereye amakuru twabateguriye. Mwakoze kuba mwayateza abiri. Nshimire na Jean Claude Habimana yafashije mu binga bw'ivyuma. Mugire umunsi wa mbere mwiza, murakoze.